TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Arasenga ico gihe kimurengana sangwa bishoboka abigishwa bica bigenda gute abagera 16 Matayo 16 ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo havuga ngo iki inyandiko igira iti abigishwa bavyumvise abigishwa ba Yesu amaze kubwira ati babasomera bingene senga nabo baba hasi nabo abigishwa ba Yesu baca mu mahehe hasi bagira gute baratinya cyane Yesu asenze gutya abigishwa be basenze gutya kandi Qur'ani yabahawe Muhammadi itubwira ati ibo bayisilamu bakora biri muri Taurati no mu Njiri na Yesu abikoze uko kweli si Yesu gusa banzo ko gato Yesu acavuga amajambo akomeye ati uko biba ngaha mwisi abariko biba no mwijuru uko biba mwijuru abariko biba no ngaha mwisi reka turaho kuko byabaye mwijuru ko no mwisi ariko byagenze yego siko bimeze kweli ibyako ibyashiriwe Yohana muri Bibiliya nyene 7:11 shiriye ntebe ngaho hagati ufunuo wa Yohana ibyashiriwe Yohana kweli kabisa iyi ntebe igereranywa n'intebe yicaye ko kw'Imana mwijuru kweli iyo ni Imana yicaye ku ntebe bari mwicara ku ntebe kubizaho hagati bari mwicara ku ntebe mu gusenga ntituramenya muri mwebwe bose wariwe kweli kuko Imana yo yicara kuki ku ntebe wowe nawe usuzuguritsa mw'isi waba uri kuratakamba ngo Imana igufashe nawe ugacupadarara ku ntebe nk'umushifu ni ngorane inyandiko igira iti igira ngo iki abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe nawe jambo haki bari bahagaze bakikije ino ntebe yego bakikije n'abakuru na vya binyabugingo aba n'abamarayika mwijuru bahagaze bakikuje intebe Imana yicaye ko bigenda gute bikubita hasi bubamye baca bikubita hasi bubamye abamarayika imbere y'intebe basenga Imana bati amen umugisha no guhimbazwa nishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi yego n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira mwijuru bubamiye iki Imana ariko abo bwakwisi bwago tudosha intebe mu rushengero nta ngorane eri murimbire umumarayika umwe yarusha umumarayika umwe mbona arusha ntabwo yo ntaco okay umumarayika we niwe cyari ku ntebe aho reka namugeranye n'Imana aho ariko ndamenje Imana nibayigereranya n'akarorero icaraho nyene niko namwe mumbwire iyo umuntu yubamye mubona yubamye ku birenge vy'Imana aho si mwijuru aho ni mwijuru abamarayika mubamye ku birenge vy'Imana none nk'umwana wawe ajya gusaba ikintu yakubamiye gutyo wareka kumuha wowe uri kigaba kweli wowe uri umuvyeyi ariko gusaba ameze uko umwana wawe wowe wicaye ku ntebe muri patro bose mu rugo umwana akakubama ku birenge utari gifu nawe bari umugore wagira umukubita wocu bihe agaca kubamira gutya nta kigongo bamugirira wowe uri rubura kigongo yego n'ukuri abo bamyibanza muveyo gato sawa ashobora kumbaza rero ati none mwe abayisilamu ko mubama ku isi Imana iri ngaho canke iri kuzimu muraba je nicyo yokubaza nicyo kibazo abakirisi bakunda kubaza ngo ko mubama iri kuzimu ngo ni Imana iri bakunda kukibaza ico kibazo aho rero n'abahinyandiko kweli Zaburi 139 umurongo w'umunani Zaburi yego 139 umurongo w'umunani hagira ngo iki abantu mwumvirize neza yego yarutsa mwarimu 139 umurongo w'umunani hagira ngo iki abantu mwumvirize neza yego ivyanje wohoraho 139 noduga nkaja mwijuru Dawidi nawe caravuga ijambo rikomeye ati noduga nkaja mwijuru uriyo Imana yanje uri mwijuru no kwisasira ikuzimu uriyo nawe ugize gute uri hehe ikuzimu uri mbere twabamye nyene hose iriyo twaraba hejuru ni sawa waraba hasi original Imana ibahoze ariko itegeko gutereza kubamira iki Imana kubera iki rero twabama ku isi subira mu bame gatoya ubama wewe ndio chakora baba muri kisubiza hariya ubama gusa Yesaya 6:6 umurongo wa mbere 6:6 umurongo wa mbere hagira ngo iki uko niko waragize ati juru iri juru tubona hejuru
y'ibirenge vyanje nimba twubitse uruhanga ku isi twubatse uruhanga ku birenge vy'Imana ngo barahenereza reka duhenereze nawe nzohombera aho Yesu yahombeye na Aburahamu na Dawidi n'abigishwa n'Imana bose basenga gutya none wowe niyahenereye tuzohombera aho bahombera Yesu niyawujamo je nije nzohusiba rero wubamye gutya uba wubashe wa undi yakurema ari hejuru hari n'amajambo uvuga wubamye kuri nahazoraho Imana rugira vyose uba werekanye ko uburanga bwawe bwiza busuzuguritse imbere y'Imana nico gituma twubama kweli ivire iruhukire ikibazo sasa naam ati rero abantu buhoma uko Muhamadi yabitwigishije bivuye ku Marayika Gaburiyeli ati abo bantu basangana akamenyetso mu ruhanga rwabo nta mwisilamu asenga gatanu ku munsi ako kantu kazogasanga mu ruhanga oya kiretse waba unisengera rimwe mu ndwi kweli mugabo usenga gatanu ku munsi uko Imana yabitegetse ntushobora kubura akamenyetso hehe mu ruhanga none urwo rumenyetso rwavuzwe muri Korani ruri mu ruhanga Bibiliya nayo iruvuga ko iki twagiye muri Bibiliya Ezekiyeli 9:4 inyandiko igira iti igira ngo iki nuko aramubarira ati genda unyuragire hagati muri Yerusalemu ati genda unyuragire hagati muri Yerusalemu ushire ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu banihishwa n'ibizira byose bikorerwa hagati muri ico ubu je umbaje tibeke ikaza gute je ngira gusenga asanga kaje yego sinzi ngo bigenda gute ntabyunzi bikabariza babandi ababwira numva ati nimugende muce mu gisagara mumukurikiye mukurikire umumarayika muririke ati muce mugenda muririke ijisho ryanyu ntirigire uwo riziguriza ati ijisho ryanyu ntihagire n'umwe riziguriza ntihagire n'uwo mugirira akagongwe ati ntihagire n'umuntu n'umwe mugirira akagongwe mwice mutikize umutama n'umusore Imana ati genda mwice mutikize umutama n'umusore n'umwigeme n'abana bato yego n'abagore ariko ntihagire umuntu n'umwe mwegera ati ntihagire umuntu n'umwe mwegera mu bari kw'ico kimenyetso waba afite ico kimenyetso mu ruhanga ati abamarayika banje mukore kandi abo n'abantu banje mureke kandi muhere ku rusengero hajya hirya kubatagira mu kimenyetso ati hajya ngira aho nyina aho hirya iyo ni Imana itegetse abamarayika Imana ati genda murabe hajya ngira mu ndabe barafite ikimenyetso mu ruhanga cyangwa nakiri niho hari hama ritagondi zose asiti tariki ico kibaye ico kidodo mu ruhanga temagura bose abamarayika rero ku munsi w'imperuka muragaba twaje kubaburira kugira mu bivemo twaje kubaburira sawa iyi ni Bibiliya kabisa kandi ni jambo ry'Imana urumva ihangane yewe iyo ni Bibiliya so ego hava mu myambaro y'abayisilamu muri Korani ego iyo ni Bibiliya y'abakristo ashe imwe yayo ni y'abapentekote kandi je utagira ngo he nini birongera hari abatagira icyo kimenyetso iyi ni ya Bibiliya kweli si yo nyene Bibiliya yera imwe yera kumwe bagendana mu kwaha niyo kagendana ni nyene niyo niyo kabisa kweli rero ukabona ico kidodo rusenga ngo kize uritegura ku munsi w'imperuka abamarayika bagucisha kwipanga nuko bizogenda hari wazohera ku rushengero hajya hirya bahera ku rusengero barabe ko kiriko basanze ikimenyetso atakiriko fyenguru muzopfe muri saa muri twababwiye oya ubu n'ukuri ni fe na ye twe turabakunda twaje kubabwira twababuriye ntimuzopfe nta mburi twarose oya zisaba mwarimu naam ikindi gikurikira rero Imana twebwe dusenga ni Imana itandukanye n'ikiremwa icyo ari cyo cyose ni Imana itandukanye n'ikiremwa icyo ari cyo cyose hari abantu bamaze ngo Imana iri mu butatu bw'iranda ubwo butatu rero ubu ntabwo nzi basuzuguye ngo Imana mugizwe n'ubutatu ubwo buntu bwa yemwe wowe wenyine usuzugura bisabwe mw'Imana bisaba hato umuntu adusigurira ubwo butatu bwaribwo ubu butatu bwo muri Imana kweli ubu barabusigura Imana ariko kwa kuruza ngo akana Yesu kavutse akana kweli uba ugasuzugura Yesu munyacyubahiro akana naje navyaye ukavuga ko navyaye akana twubura rero mu muvyeyi wese ugaruka ako kana kawe kugenda gusuzugura iyo bagasuzugura ngabigenda gute murema kwa kana Yesu oya bazoca bahindura bazavuga umwana Yesu yavutse oya utari kwa Muhammad ivyo ntavyo wovuga oya ivyo byavuzwe abo kwa Muhammad 19 Qur'ani 19 mu gitabo cyahawe intumwa y'Imana Muhammad kweli utari kwa Muhammad ntiwovuga ngo umwana kwizina ry'Imana inyani mbabazi inyani mpuwe naam inyani gigiriti igira ngo iki umumarayika aramwishura ati
amwishyura Mariya jewe ati jewe natumwe na nyiri impuhwe natumwe n'uhoraho Imana rugira byose kugira ngo ndakubwira inkuru y'ingabirano y'umwana w'umuhungu w'umweranda w'umweranda wowe umutego kwa Muhammad wabivuga oya uzashika umuririmba ngo akana Yesu kavutse muzoze muravuga umwana Yesu yavuze icyubahiro abo kwa Muhammad tuvuga ko ari umwana mweranda uvuze ngo nakana nakazingo karazingamye Zabara ko umwana yavutse uwo wagasuzugura erega muri ko baririmba ngo akana kavutse twa biratubabaza ngira kavutse katageze ngira karaga premative ntabwo uvuze gutyo no bitahura ariko twebwe abayisilamu bivuye ku ntumwa y'Imana Muhammad abikuye ku Marika Gaburiyeli yatubwiye ati Mariya yabyaye umwana mweranda mbere tubwira n'amajambo akomeye Qur'ani 3:4-5 Qur'ani 3:45 mbaje kwikinga ko Uhoraho andinde na Satani yavumwe yego ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe hagira ngo iki nigi Abamalayika bavuga bati ewe Mariya mu byukuri Allah araguhaye inkuru nziza ijambo rimuvuyeko yuko uzovyara umwana yitwa Masihi umva rakana umwana yitwa Mesiya Yesu mwene Mariya ndakubwira igituma yavuze ati mwene Mariya kuko abantu benshi bamwise ngo ni mwene Yozefu cyane bikorera ku bunyene rero bashaka na Eklezia Katolika iremeza ko Yozefu yateye inda Mariya kweli ndabikwereka muri Bibiliya yawo bunyene azogira icyubahiro ku isi no mu buzima budahera ati ni mwene Mariya mbavye n'icyubahiro ngaha mw'isi no mw'ijuru azoba mu bari hafi y'Imana turazi ko Yesu ari hafi y'Imana hehe mw'ijuru rero mudusuzugure Yesu yari umusiramu mugashaka kumwita kana bikaduza turabipfa yari umwana pana kana n'akazingo Mariya yavuze icyubahiro kweli Mariya yavuze icyubahiro kabisa ariko Mariya ntigeze ategwa inda na Yozefu nkuko byemejwe na Eklezia Katolika mu bwuzure bushasha muri Matayo 1:18 Matayo 1:18 wewe umurizo kamara manza ngo Yozefu yateye inda Mariya ni ngorane icyo gituma Imana yaravuze ati akaka ibintu babesheye Mariya reka n'intumwa y'Imana Muhammad agenda abwira abantu yuko Mariya atigeze ategwa inda na Yozefu ahubwo umumarayika aje kwa Mariya mugati asaminda byara umwana w'umuki w'umuhungu ariko abashengero yanyu murimo yemeza ko Yozefu yateye indande Mariya nabyo bababwira muka baravyandika soma inyandiko igira iti ubwo n'ubuzire bushasha mwese mu butunze muhiragenda musome murana mu Bayahudi uwamaze gusaba umugeni arashobora kumugenza nk'umugore wiwe arashobora kumugenza nk'umugore wiwe si Bibiliya natari bwamwinjize uno mugeni akaba wiwe bwite bashatse kwahukana rero ataramwinjiza nyene barategerezwa kwahukana urumva ngo barategerezwa kwahuka na banaye Yozefu n'umuntu w'ingingo kubera icyubahiro yari afitiye Bikira Mariya n'imbanyi yiwe Yozefu ntiyokwihaririza iyo mbanyi wanyubiya ngo Yozefu ntiyokwihaririza iyo mbanyi kandi ntiyokwararaza uwo yakundana icyubahiro ntangere niyo gumenera akabanga tugase mwe mu yara yamuje ko ni Yozefu yamuteye ariko kwe ibyo mwe mumva ari ibyo nubwuzure bushasha muri Matayo 1:18 ubusobanuro ugenda muhira uzingurure muhi wawe usome uraza kubibona utabisanga yo haje ututunca amande hano wanaje kukubesha jewe unungukiki nayo tuzi ko muzitunze rero by'Imana hanje ibinyoma wapi kugira wungukiki nta n'ikigira 10 tukwaka ibyiza ngo ureke kubesha no kubeshera abanje jewe nacanzanye kubesha hano nta nishikamwe tuza gutoreza ngaho oya nuko ni kwema no kubesha mu mbiki rero mu twaje tubabesha kugira twunguki oya nuko ni ntana kimwe ko twe twivugira hama twitana twe dusoma ibitabo ibiri mu bitabo nibyo bikwagiritse kweri si twebwe uvuze ngo turakubesha genda ubwire wanditse iyo Bibiliya yawe twarambeshe nakwereka kandi kantu naam reka avuze ngo turabesha ngira namutume nanje cegera ku paruwasi unyene acagenda kutubariza utubarize ikijya inyandiko ndayisomye mu bwuzure bushasha genda mubwire umurongozi wawe tishere hariya ku musigiti canke ku isoko mu gikorane yasomye inyandiko iyo nyandiko iri muri Timoteyo wa mbere 3:1
rero ndashaka umbwire igituma ibiri muri Timoteyo 3:1 mutabikurikiza murabyirengagije. Soma inyandiko igira iti iri jambo ni ryo kwemera. Ati kandi iri jambo ni ryo kwemera umuntu ntiyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza. Soma ijambo ry'umuntu. Ugutora abakuru b'ekereziya. Ugutora abakuru b'ekereziya. Abakuru ni mubazi. Ni mubazi. Murabazi sinabasubira murabazi mwebwe nyine. Barabazi. Umbereza mugere babatora. Uzumbwira ko ariko babatoye. Soma inyandiko. Iri jambo ni ryo kwemera. Ati iryo jambo ni ryo kwemera. Umuntu ntiyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza. Umuntu ntiyashaka kubwiriza azaba yipfuje igikorwa cyiza. Yego nicyo gituma umubwiriza. Nicyo gituma urabwiriza hariya muri ekereziya. Ategerezwa kuba umuntu azira akanenge. Shano kuri ntacyo nobagiriza ntacaha barankorera. Umugabo wategerezwa icyitonderwa kuba ari umuki. Umugabo uw'umugore umwe musa uzomumbarize aramufise. Ategerezwa kuba ari umugabo w'umugore umwe musa. Bajya abashefu baramufise. Baraduha amakuru bandanye inyandiko. ujye muza kutubariza ku kabati. Je natumye muranzanira inyishu. Ahagira hati umuntu amenya kwigerera. Umuntu amenya kwigerera. Umuntu w'ubwitonzi. Uko ubwitonzi bari nabwo. Umuntu yikwije ubupfasoni. Ubupfasoni bari nabwo. Umuntu akunda kwakira neza abashitsi. Aje naje barabanyakirano barenganye muri banyakiriye. Umuntu azi kwigisha. Kwigisha baranyigije mu mashuri y'abapadiri yose ninda kuhavuga narizeyo kabisa. Nawe imborerwa cyangwa umusinzi. Yemwe sibigeze muri karahani ng'umuntu wanababeshe. Mugabo baraburi. Kuboreka. Hari barimo bamwe. Bandaye. Handitse ngo ntawe imborerwa. Bandaye. Ariko nagira impuhwe. Impuhwe bari nazo nego by'imfubyi ni byinshi. Nagira amahane. Sindabona ko barashwana mwibaraba. Naganzwe n'umwina w'ivyisi. Oya aho nagasaga amatongo ari manini yaraje bise gatoya. Bandanya. Amatongo yose bayigaruriyeho. Bandanya. Bandanya. Namenye gutunganya urugo rwiwe. Aho rero hariho akategorero ngaho. Namenye gutunganya urugo rwiwe. Urugo rwiwe kurutunganya batabaye ko bavyumva. Tubuze gutunganya urugo ufisa gutunganirira. Nawe tabawe ntavyumva. Ntuvyumva gutunganya. Umuntu batunganya urugo. Bandanye. Kandi urugo ni urugo rutagira mu mugo. Oya rukuri bandanye. Namenye gutunganya urugo rwiwe. Namenye gutunganya urugo rwiwe. No kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni bwose. Namwe mushingiye nawe mu rugo rwiwe ufisa abana bangahe? Muramumbariza ati wabyaye bangahe kuba mugore? Yego. Hamumenye ngero batunganiriza mu rugo. Akabazo rero. Akabazo gaca kaza horo. None. Iyo ni Bibiliya yanyu nyene mufise muhira. None. Ubutazi gutunganya urugo rwiwe. Umuntu atazi ngero umugore nyene bamutunga atazi umwana agwaye ngera muvunza umuntu atazi by'urugo ngene bigenda. Azobungabunga tekereziya y'Imana. Atuye ushobora kubungabunga tekereziya y'Imana. Ni kibazo kandi ari umusoro. Nicyo gituma nakwatugera umbarize. Timoteyo 1:3 wambarize nyandiko. Kubera iki mutarongora Bibiliya babwiye murongo. Icete cya mbere cya Timoteyo. Ikigabane cya 3 murongo wa mbere. Niko havuga. Mugende rero mutubarize. Basha. Pana kuvuga ngo hari ngo dusomye bitari ibyo batari basomera. Iri niri yazwe n'umukama. Urumva? Ubwo usanga umutama nk'uri yabashwanye n'umugore. Mu rugo nyine ibintu by'abagore n'abagabo uratwa bakunda kubutubaza. Ubu waje guhanuza umusore ngo mbwira ingene no bigenda. Ahubwo urashira n'isoni. Wewe uzakubwira umusore amabanga y'urugo. Umusore ukoze uca guhanuriye cyangwa ngo ugende umukura amenyo. Yego. Dere muri bate. None mutabi. Oya ntazi ngene babemereza umukenyezi. Ntazi mu rugo ibigorana ngene bimeze. Ntazi umwana agwaye ngene badushobora kuza ku mugabo byose icyarimwe by'umugore n'abana. Ntaramenye icyo bita mahaba. Wowe utugenda ngo mbwira ingene bimeze. Udego kabisa. Wowe mutarukura muri kuramushyira ko n'isoni rero. Ugera kumbwira icyo mu rugo atabyakora tari ibyazi. Wapi aba yabikoreye wawihenze. Ego wawihenze. Feri nuko bimeze kabisa. Murabambariza rero jewe iyo ni nyandiko baretse muri Bibiliya kabisa. Timoteyo 1:3 umurongo wa mbere niko bimeze kweli. Sasa rero uyu Mariya ndiko ndavuga Korani muvuga ko iki? Yego sawa kabisa. Jewe ndababazwa n'abakiristo uzabagiye ngo Mariya mwerananye na w'Imana ngo dusabira tweka abonye ubu n'umunsi tuzoba. Ariko ikimbabaza no muri Bibiliya mumukunda. Ntari kigabane na kimwe kirimo cyitiriwe Mariya. Mugabo muri Korani twebwe tuzi se wiwe tuzi na nyina. Usomye Korani 3 umurongo wa 33 muri Korani nyeranda. Twasome uwumvirize twatwemeye 3. Mariya umukenyezi mwiza umupfasoni w'umuntu umurizi
byari bimuranga. So inyandiko igira iti yego mu by'ukuri yego Allah uhoraho Imana igira byose yaratoranije Adamu na Nowa, yaratoranije uwitwa Adamu itoranya n'uwitwa Nowa, n'umuryango wa Iburahimu, uhoraho atoranya n'umuryango wa Aburahamu, n'umuryango wa Imurani, atoranya n'umuryango wa Imurani, mu biremwa byose yego ni uruvyaro bakomokako, atubwo n'uruvyaro bakomokako kuri bo kandi tuvuze Imurani ni se wa Mariya, ariko kubaza muri Bibiliya se wa Mariya yitwa nde? Nta nyandiko mworonga, ntawo kwigera uronka. bakugarute muri Korani tumenye se wa Mariya Kweli bandanya yego Allah niwe nyene kumvanye n'ubumenyi, kandi uhoraho nyene kumva niwe nyene ubumenyi. niwibuka nk'umugore wa Imurani yavuga ati uwo umugore wa Imurani witwa Ana ariwe nyina se wa nyina wa Mariya. bigenda gute? igihe yavuga ati mana yanje mu by'ukuri jewe, ati mu by'ukuri jewe ndagusezeraniye yuko uri mu mbanyi yanje, yogukorera ndakwinginze, ati ndakwinginze ubinyemerere kuko iwe wenye n'ukumvanye n'ubumenyi. uyu mubyeyi yari yiteze yuko mu Bayuda nta mugore yakora iby'Imana, yasabye igisabisho yiteze kuronga umuhungu. Imana iramuhindurira iza kumuha umukobwa ari we nde? Mariya. uyu Mariya rero abantu ntibari bazi igituma Imana yatumye hacavuka umukobwa, kuko hari integura Imana iri kiragira gute irategura kuri uno mukobwa nde? Mariya.